mugenzi wanje dusangiye urunari bundi bwa bose yabivuze twebwe twaratangaye tubonye intonde zacu zose z'abajenama ba komine zafuswe abashinga amateka kuri konsiyoneri yaraturenganuye mugabo hageze mu makomine umukuru wa seni acisha mu murongo byose sinzi ko rero ijyagingo kuri konsiyoneri yafashe yoba yarihenze sinzi ko seni isumba ububasha ujya rwego icyagiye gutangaza rero nuko n'amakomine 18 bari batwemereye yose yacishije mu murongo kandi tubatuzi ko izo ngingo ari sepi yari yazemeje tuzi ko rero atwara seni turabizi twitwaye kandi makomine yose bari batwirukanyemo 18 twize twitwara twashaka tubere cyatumye rero izo kwe 18 zifutwa mbere yongera tubwira impamvu yadufuse mu gihugu cyose namwe mushikiranganje mwatwereye ko mwifuza ko amatora yogenda neza natwe ivyo twifuza dushaka roko mu uburenganzira bwacu bidashoboka ngaha inzego nyinshi zobanzana twitwara kose. Hamangiye ku bibazo vya Sebastien Fede Sangira na Patrick mu nkune ndacishurire hamwe aha twasa nabagihejeje mugabo abanyepolitiki bagumana kariganga muhogo. D'abord cyo no babwira ibirego bijanye n'amakonseil communaux bujya bigarukira muri seni sepita gutunganirije witwa mpere kuri sesita gutunganirije witwara muri sepita gutunganirije witwara muri seni ni ya deuxième degré de juridiction en fait ni nka cour suprême ku matora local ku matora national ingingo ya mifatwa na cour constitutionnelle twebwe hagero nka kabuseni twarahejeje sinzi ko munyumva abanyamigambwe bari twaye kandi birambaye ngo twishuye ngo twasohoye ingingo tutabishuye cyo bizo n'abanyamugambwe ndakanguka hariho bamwe byagoye kumva zitandukanye z'igitoro bataje kubitora ivyo nkore ndabibabwira twarabishuye muri ayonete nta muntu numwe tutishuye hajya muri seni twarahejeje akantu ngira ndababwire kabaye akarongira ndakababwire nk'abanyepolitike kubera cour constitutionnelle yari ihejeje gufata ijyangingo hari ikintu bita jurisprudence twebwe twagira tutika yashobora guserva do jurisprudence nubwo twari twahejeje muri seni kandi n'ubu twarahejeje ijya ni faveur si droit ndabigarutseko nagira umuntu abigira intambara ijya ari faveur ntiyari droit twagira twabaye rero jurisprudence muri conseil muri cour constitutionnelle bakaba batanze bujya jengira ndababwiza ukuri bujya are yibishu ikibazo ca politique no muri motivation niko vyari twebwe twari twasubije inyuma zijya ntonde kubera hari abantu bari mu ndi mugambwe baje ku ntonde z'urunani ubwo runani batarimo juridiquement ni correct na cour constitutionnelle ni mwitonda muri motivation ico kintu ntiyagikozeko kubera politique ari politique basaba ni muduhe réaménagement ico kimara cyumva réaménagement des listes acavuga muri motivation je nayisomye neza nitonza avuga ati la matière politique aba bantu bari bafise inyungu mu matora bahakanya mukosore nujya mwanya twagize gute twabahaye ntagira umuntu asubira kubigira inzu y'amabuye abishiremo metaphysique ndende ntayirimo ningingo d'ordre politique pour stabiliser le pays ibi ndabivuga ndavyema ko nagize droit de l'homme le politique prime sur le droit burya le politique ni définit sa droit bavuze ati mu Burundi hazoba amatora 60% Hutu 40% Tutsi iyo ni politique et au moins 30% des femmes iyo ni politique uciyandika mu itegeko rica bitegeko nabwo iyo vyazananye mu 1993 ibwirizwa nshingiro ryari havuye bimwe by'umwe bw'abarundi banditse ngo constituer les listes dans l'esprit d'unité nationale bagaca batondeka iproni citondeka abahuta imbere ngo izoronka amajwi menshi kumvo z'ico gihe fraude bitondeka abahuta imbere turatora amatora agenda neza tuza kurotuva parlement à plus de 90% irimwe abahutu gusa mu gihugu kirimo ingorane z'amoko z'abahutu n'abatutsi ibyo ntitubinyegezanye rero nico gituma yarusha baca bavuga ati twarabonye ibintu byo kubeshanya ngo turi bamwe ihageze biragorana iri bitegeka ati kuri batatu
hategezwa kubamo umuhutu n'umututsi n'umugore nikibi ciyumviro niribitegeko bijamwo babatereko naho muvuga uko hari abantu twibagiye shiramwe abatwati muri cooptation je muri mwe ndabona abadepite n'abazo abadepite je nyangira bagire clin d'œil mu misiza mwitege ikindi kibazo c'abarundi atarabahutu atarabatutsi atarabatwa mu misiza tuzoronka ibibazo batubwira ati iribwirizwa nshingiro dufise hari umugwi w'abarundi rikumira kandi ntabwo ame Prosper karababwira je suis conseiller ico kibazo ça fait bientôt 20 ans manipuler code électoral ndabonamwo ibihengeri bitari bike bikenerwa kuzibika ngira ndabereke nationalité c'est une question de statut juridique si sokuru si sogokuru yakuvye ni statut juridique turafise abarundi baba Canada turafise abarundi baba France ejo tuzoronka aba France burukoba gwera apana mudi mu rukoba gwera c'est mu France uko aba Sarkozy na ba Macron nyina no uko aba sinzi baze mu Burundi bashimika igihugu bashimira ivu ryaho basimingene climat basaba ubwene gihugu sivyo bavyara umuzungu biologique ma génétique mu muzungu ruko bagwera uwo mwana wiwe azoca avuka ari Burundi de naissance ndabesha Burundi de naissance azokwiga primaire n'abana biwanyu kuri Stella kuri Independante kuri école française atore ko nkuru yige secondaire ejo azoja kuri liste ya Burunga azoja kuri liste ya Butanyerera ntimuzomukurako ndabesha bisigura iki iyo muri kumaragira itegeko ni muri project muri kazoza ubu hari ibibazo ponctuel vy'amoko vyatuzitiye bituma turejifera uko turiko turarejifera ubu niho tugeze mugabo mutangure kugurura je namananga uburorero bubiri nta n'ubumpaririza ko abantu bazi igihugu ca Kongo hari umuntu yitwa Kengo Wadondo yarabaye premier ministre w'i Kongo sumenga n'umupoloni ndaba kandi karorero president Jerry Rawlings mu bavyeyi be harimo umwongereza akandi karorero kazwi ku isi ni Obama sekuru sina 4e generation ni se n'umukenya w'umuluwo ni tribu y'aba voilà afise inakuru mwirabure kazi nk'abanyokuru n'ubu Obama était président des États-Unis twibwa abarundi sinzi ibintu bikitugoye umutsura aranduka ko no guturika hari abarundi atarabahuta atarabatutsi ndabivuze ndabisubiyemo muri constitution atari banzureke ndayikubwire mwampaye akayire kandi babwire banzureke ndiko ndakubwira ico nashaka kubabwira iyi code électorale dufise iyi constitution dufise jewe nta banzureke iyi code électorale dukorera ko ni constitution jewe nagize droit de l'homme narabifatiye umwanya ndabona yuko mu misi giye kuza hari ubundi bwoko bw'abarundi bazoreklama kuri bwirizwa nshingiro ribakumira izo babuje de réflexion kizobikigwa nico gituma rero nagomba rero ngaruke kuri Patrick na ibibazo rero byavuye he ngira yo suri ndagisigure ngira ngo ntikizosubire kudutera ingorane urunani barundi bwa bose ndabivuze ngaba byumve gwatewe ikibazo n'umuntu yiswe Gwasa nabiwe ibintu wimbaje byose namanda yimubwira bagaca ngo president wa Seni yabivuze uko utariko yabibwiye abataribo yabivugiye hatariho ungira ndabivugire mu ruhame Gwasa yari gushobora kwitoza mu vyumve iri bwirizwa nshingiro ryanditse uko Gwasa yari gushobora kwitoza kuri condition ivyamubuza kwitoza vyari bibiri Gwasa ntiyari gushobora kwitoza nk'umukandida independent kuko periode yo kuma independent ntiyari kuba yayikwije ico caramuzibira ica kabiri Gwasa ntiyari gushobora kwitoza muri coalition des indépendants kuko coalition des indépendants ntirekuwe Gwasa yari gushobora kwitoza ryari yari gushobora kwitoza agarutse nk'umuseneri kuko seneri aracasyeja ku izina ryo mugambwe ntiyatakaje ubunywanyi bwo mugambwe ico ni kimwe iyindi possibilité Gwasa yari kuzamwo Gwasa yari gushobora gutanga imihoho muri seneri agaca umusitoyen ordinaire ngira ndabereka ikindi gihengere kiri muri ribwirizwa muri code électorale ntibavuga ni ryari umuntu ari umusitoyen ordinaire ahora muri mugambwe arekuriwe iyo ni vide juridique ndakivuye ngaha muri abanyamigambwe ejo muzoja kuba mu namashinga amateka nimwe muzodutorera amategeko nico gituma umuntu wese yakimbajije uworoshe nukomeye umuto n'umukuru nka president wa Seni namubwira nti Gwasa arashobora kwitoza n'ubu ndabisubiyemo sigihuha ni ibintu nemera juridiquement yari gushobora kwitoza
mugabo rero nyakuntunga abikora uko avyumva ngo akabiga kabizi kajya imboga karitse ikintu gusa ari gutakaza avuze ati ndademissionye comme membre wa CNL kuko kudemissiona mu mugambwe bibaho yako devena citoyen ordinaire si mu vyumva yacarera aba libre kwinjira mu mugambwe ashaka uwo mugambwe rero bashobora kuza kwitoza wirebanga cyangwa uri mu runani yari gushobora kwinjira muri CNDD-FDD yari gushobora kwinjira muri Prona yari gushobora kwinjira muri Frodebu yari gushobora kwinjira muri yinjira ashaka ikinda kibabwiye mutora amategeko ni gihengeri muzibire vyose muzibire vyose mukazibira rero muga Imana irabifasha bikoze kugeje navuze nti Imana yafise intumbero gwase yabigize abizi arazi gituma atademissionye kuko ya demission ikintu gusa yari gutakaza yatakaza ubudepite bw'amezi 6 asigaye atandatu asigaye agacaranira ubudepite bw'imyaka 5 nimufate ngo nikigugu arazi ibiharuro yarimwo ibi ndabivuze ngaha mu vyumve ntibisubire kuduteranya ngo nakavuze bitari byo yabivugiye hatariho yabibwiye abataribo ndabivuze mu ruhame avec code électoral ahongeza ubwenge gutahura gwasa ari gushobora kuba umukandida aciye muri izo nzira kandi yarabimenye muga ntiyaziciyemo arazi gituma yabikoze ruca ruhera robuje nta yariho rwaca ruhera aha rero ngomba ngaruke kuri ba Patrick nabandi baguma bivuga ubu ndabivuze bose bumva ntiyasubire kuba igihuha n'urunwa n'urusaku n'umunyepolitike il a fait une option politique kandi bisanzwe banzureke ndazi gituma ndabigarutseko hari byo wambaje ndenda bikubwiye nimba utabizi je t'informe ego rero twebwe ico twasavye rero kuri conseil yasabye kwibakurako rero bakuye ko twarakorije ubintonde za barundi bwa bose ni okay igituma bitagize memefe muri conseil communal no kubera muri conseil communal twari twaclotier délai de forclusion kira none nta naho musaganiza no ugomba kwitwara mwari kwitwarira muri seni nyene ikabiraba nico gituma rero muri seni hari havutse icumviro ca kabiri cico twiyumviye délai de grâce kiraba débattu tutiko tutarabiranda public n'ibiki twogikorerako mugabo encore une fois hacaza des considérations de notre politique ibi bintu kavyugurura birakiza birica vyari bifise deux répercussions politiques okay warashobora kubujenga mugabo weje gucreer un antécédent période yaheze urabugururiye sabidi n'ahandi hazokwamara abantu bakuremera uzurugurura l'obsero ya nyuma licimviro ca kai cukuvyugara bihere icira prima kandi tugiye turabibazo vyagiye birabazwa l'intention ce n'était pas de construire l'intention c'était de déranger kuko ntababesha iki kibazo kigarutse ni nama twagize la fois passée ni ministre ambajije ndabigarutseko ndashimangiye ndabishimangiye kugira bihere mutazi kwiye yega yari faveur ntiyari droit naco muzozironka mu badepite nuko rero iki kibazo cagenze iki kintu akibabwiye gikuru runwa urusaku wanashaka je nashizeho n'ikindi cyumviro mwitege iyi code ikaba yanditswe abahinga b'amategeko bazoze tubigane nzobereka hari undi kategori y'abarundi tiyumviriwe ko ishobora muri kazozo gutera ikibazo hashoboye kuza ubundi bwoko bw'aba independent atari gwasa kandi atari bagwasa ndakivuze shimange hashoboye kuza ubundi bwoko bw'aba independent atari gwasa kandi atari bagwasa urejifera rero ibyo bintu byose tegezo kubirabira hamwe jewe bikenize muri droit de l'homme muri logistique hari ibintu bitatu tegezo kurabigire ubwira itegeko ikintu ca mbere ni bita principe général intumbero nyamukuru weje kuraba intumbero nyamukuru ucugira ikintu bita exception yo ntumbero nyamukuru weje kugira exception y'intumbero nyamukuru ucugira exception izo points zitatu utazize neza urashobora kuzibira ca mbere exception ukayihenda ukazibira principe général na exception ikagucika naha rero amategeko yami misi yose asubirwamo c'est une science normative norme c'est science exacte alors ndishuye Sébastien ndishuye na Patrick ego nturi oblige kunyugwa kanuri oblige kabisa